aho dutanguriye gukora uwo mugambi wo gukora ibirato, kuko abantu bari bazi yuko ikirato ntimpaka kive mu Bushinwa, ntimpaka kive mu Buhindi canke kuva mu Buganda. Burya na bijya birato mubona vyanditseko made in Uganda bikorwa n'Abashinwa, parce que Ubuganda bufise 45 millions d'habitants. Murumva dufise abakiriya 45 millions bagushorera buri munsi buri kwezi, iyo soko ni nini. Rero natwe mu Burundi ntivyaboneka yuko hari umurundi yoshobora kubahuka agakora ibintu nk'ivyo. Nkitangura no kubikora ndetse nk'ivyiyumvira abona bibwira bose bambwira yuko ndi umusazi, ivyo bintu bitoshoboka ko bisaba miliyaridi menshi, ariko narubahutse ndatanguza uburyo butoyi nari mfise ndabona ko bikunda. Burya dutanguye haciye indwi imwe gusa. Umunsi wa mbere NUKU babishira kuri page ya Jimbere magazine, nagiye ndonka umuntu aza ansaba ikonteneur ya 40. Ngo ni tugirane contrat, burya twarakoze contrat, uwo muntu amaze iminsi anyishuza. Ndonka abagrossiste bose barabaje kurangura mu Bushinwa, ku buryo gushika uyu munsi twe dufise commande yo gufurnisa amapere ibihumbi 36 ku kwezi, ariko twe turacari munsi ya production y'ibihumbi 10, ariko turamaze kubona yuko bishoboka. Rero nitwokwisunga harehare sur les défis, twisunze dugiye guhagarara ku ntambamye, nta kintu na kimwe twokora. Ahubwo tubanze tunezererwe yuko twubahutse tugashobora gukora, tugashobora gutangura n'ahatamitaye twari dufise. Bamwe barituye payeje, abandi barituye bije, abandi barituye ibanke y'abakenyezi, abandi baracari ko baragerageza, abandi baracari inyuma. Mugabo jewe mpagaze ngaha kugira ngo nemeze yuko bishoboka, nemeze yuko mu Burundi dushobora guhindura ibintu. Burya nagomba ndababwira yuko China, India igituma bariko baratera imbere ni kubera bafise amaboko menshi, bariko bakora ari benshi. Natwe abajene b'i Burundi bamwe biyicariye kwirigara, abandi imitwe yabo ntibariko bararezona ngo bazane ikintu gishasha cozamura igihugu, coduza ekonomi y'igihugu. Mu ivyo bindi bihugu umuntu atunze, byamaze gutembera mu bihugu 5 byo muri Aziya, umuntu atunze ni umuntu yexport. Mugini wacu i Burundi umuntu atunze ni w'import. Ivyo bintu nous devons renverser la tendance. Nta nari iki gihugu ciwacu ntidushobora gutunga mu gihe n'amafaranga twakoreye tuyashira abandi. Ahubwo ni muze twiga ukuntu ivyo twakoreye ngaha mu Burundi, ya makamyo agenda kuri port Dar es Salaam agaragara abidutwarire ku mafaranga makeyi, kuko ntibazobisiga nta nibindi bafise botwara. Niyo maraso mashasha ku Burundi, kuko nyimbe bakubwiye ngo nakano mu boss kubera yimporta amakamyo 10, namwe nituze tuba aba boss kubera natwe twashoye hanze amakamyo 100. Umunezero je novuga ko magazine Jimbere na NUKU baramfashije, kuko sinari kuronka ibihumbi 500 nza ndariha buri kuri post imwe bajejije ko, kandi mwaranteye intege. Sinari nzi yuko mwe mwavuga yuko benshi bavuga ngo Gitega tuva ruguru, ngo ivyo bintu ngo nta munyagitega yari kubishobora. Nongera nshimira kandi n'abampaye uburyo, kuko je nari mfise iciyumviro aho nagitwaye, hariho abavyivanzemo kugira ngo umutahe wa mbere wibanze uboneke, dushobore gutangura gukora ivyo maze kubona. Jewe nta wundi muntu numwe nari mfise amfata ukuboko, nabona agiye ndabona nta wundi muntu yari amfise amufata ukuboko. Hariho abo twicaranye ngaha baronse ingurane muri payeje, bagiye baronka ingurane muri bije, bose baratwaye ishiciyumvira, kuko namwe muri NUKU murabona yuko ivyo naho twari dufise ivyiyumviro vyasaba umutahe. Rero ni kuri ako kama mpereje ndabatera intege kugira ngo uko babonye yuko dushoboye kubikora, ahubwo ntidushoboye kubikorera ngaha gusa, turashoboye no kubikuza bikarenga imbibe z'igihugu.
nanjye ndashobora kubikora. Nawe urashoboye kubikora. Ndateye intambwe nanjye ndashoboye kubikora. Nawe urashoboye kubikora. Ndateye intambwe nanjye ndashoboye kubikora. Ndateye intambwe ndashoboye kubikora. Nawe urashoboye kubikora. Nawe urashoboye kubikora. Ndateye intambwe ndashoboye kubikora. Nawe urashoboye kubikora. Ndateye intambwe ndashoboye kubikora.